Ikiza ca Ebola kigira 17 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo arico giterwa n'umugera mushasha witwa bundi buryo camaze gutangazwa yuko arico kiza kimaze guhitana abantu benshi muri ico gihugu. Nkuko bitangazwa n'abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu, ico kiza kimaze guhitana abantu 2325 gushika ku itarike 15 z'uku kwezi nyene n'ico gitigiri casohoka mu bantu 2945 bari bamaze kwandura. Ico kiza kigitangura cari catanguye mu ntara zitatu Ituri, Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ariko kubu kikaba kimaze gutandukira intara zitandatu z'ico gihugu. Abahinga kandi babandanya berekana yuko ico kiza kije ku muvuduko ukomeye kandi ko kije gisumba ibindi biza vya Ebola vyari bimaze kuba, aho bovuga yuko muri 2018 no mu 2020 ivyo biza vyarahitanye abantu benshi, ariko ngo iki coco kije ari gahebuza. Nta rucanco canke umuti novuga wemewe n'amategeko uraboneka w'iyo ngwara, ariko abahinga bariko baragerageza cane kuraba yuko urucanco bari bakoresheje muri ivyo bindi biza vya Ebola vyabaye muri ico gihugu vyokora n'ubu kugira ngo babandanya kugabanya impfu canke abandura. Ni mu gihe kandi abamaze gukira barenga 1000, ariko abakira n'abandura umuvuduko munini uri kubabandanya bandura n'abapfa bishwe n'ico kiza. Nitwa Christabella Munezero, aha ni kuri Parlo Cash Media, tubandanye tubasaba mu bande mudushikira, ni vya bigano twaba tubashikiriza jewe na mugenzanje Patrick Rosage Yatangimana. Turabahaye ikaze. Nkuko nayiko ndabibabwira mu kiganiro c'uyu munsi tuza kurabira hamwe ikiza kibandanye gisasika inganda muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Nkuko nayiko ndabibabwira ibitigiri bibandanya biduga vy'abapfa eka mbere n'abandura. Berekana yuko kandi ico kiza arico kiza ca mbere gihitanye abantu benshi muri ico gihugu nyene. Mbega Patrick, twe twarakoze ibiganiro vyinshi kuri iyi ngwara, novuga ko ari ingwara yama yigaragaza kandi muri ico gihugu ca Kongo nkuko twama tubibona, ikaza mu buryo novuga budasa. Virusi itera iyo ngwara yama ihindagurika serumu y'imyaka iziye muri ico gihugu. Ubu tukaba turi muri novuga virusi shasha ariyo bita bundi buryo. Twarabonye yuko bariko barerekana yuko bariko barakora ibishoboka kugira ngo iyo ngwara igabanye umurindi, ariko aho kugabanya umurindi novuga igenda iwuduza. Mbega twoshobora kumenya hanini vyateye iryo gurirana ry'iryo bundi buryo, mbega biterwa n'iki, mbega hokorwa iki, canke n'ikihe coba cararetse gukorwa ku buryo iyi ngwara irandagata muri ico gihugu? Ego urakoze cyane Christabella. Ubwa mbere nuko ivyatumye novuga iyi virusi ya bundi buryo igwira novuga irandagata, nkuko novuga tubikesha urubuga rwa OMS, hariho imvo nyinshi zagiye zituma iki kiza ca Ebola ku ncuro igira 17 iki kiza novuga kigaragaje muri mwaka wa 2026 kiza n'ubu kitarahera. Washikirije ko kimaze novuga kiza kwisonga mu bindi biza vya Ebola 16 vyatambutse vyari bimaze novuga kubijanye no guhitana abantu benshi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Imvo ni nyinshi. Ubwa mbere hari imvo zijanye novuga n'umubiri w'umuntu canke co kimwe n'ibintu vy'amagara y'abantu. N'izo mvo turasangamwo ibijanye no kubura urucanco. Bitewe nuko kuvuga ko kiza gifise inguvu kigatema gatongo. Ego bitewe no kubura urucanco, nawe urumva iyo haje kiza hakabura urucanco, kuko urabona ko bariko bagerageza kuvura bakoresheje urucanco rw'ayandi mavirisi, novuga rw'ayandi mavirisi. Ni mu gihe ayandi mavirisi nayo ni Sudani na Zaire. Ni ukuvuga ko rero kuvura novuge iyi bundi buryo ukoresheje ayandi urundi rukingo ruvura ayandi masushe, ruvura ubundi bwoko ntibiba vyoroshe kuko ntuzi ko rukora. Ego na efficacité kugira uvuge ati birashobora kuba efficace, ntagabara amahirwe uri sire 100%. Yego n'abengene bavuze ko ari ukugerageza. Nivyo rero vyaciye bituma rero aba impfu ziyongera. Urabona ko ari novuga ugereranije bisa nk'uko ari nk'ica kabiri c'abapimwe iki kiza, abapfuye novuga ni nk'ica kabiri.
rero ikintu ca mbere novuga imvo ya mbere ni kubura urukingo canke kubura urucanco. Ubwa kabiri ni kuba iyi virusi ya bundiburyo yagiye iteba kwigaragaza. Ubundi iyi virusi abantu benshi barayigwaye muri Kongo, barayigwara ntibabimenya, iramara igihe abantu bayigwaye ntibamenye, benshi bagenda bapfa, novuga baza kubimenya yuko ari Ebola mu nyuma, kuko hari n'abavyi bibaza ko ari izindi ndwara malaria, kuko ntiyagifata nk'uko Ebola zahora zifata. kandi novuga yarateba kwigaragaza, nubwo iteba kwigaragaza mu gikanyaruka kurandagata. Nuvuga ko yazananye umukenyuro wayo ikanyaruka kurandagata, mugabo igateba ubu umuntu wemenya ati iyi ni Ebola, mugabo ugasanga imaze gukiza abantu benshi, imaze kwandura abantu benshi. Ikindi naco ni umurindi munini wo kwica abantu n'ingoga, kwica abantu cane ubwayo yica n'ingoga. Ico ni kimwe mu vyatumye kuyigwanya bigorana, novuga ibandanye n'undi kurigita benshi, kubera iki yica abantu n'ingoga, ifise taux de mortalité élevée. Ibi rero vyace bituma guhangana n'ikiza cica abantu n'ingoga, kirandagata n'ingoga, kigateba kwibonekeza, ico kiza ukaba uri guhangana naco udafise n'urukingo, cawumva resultat ingene zimeze. Ikindi naco ni ibintu bijanye n'amafacteur contextuel, novuga n'imvo zijanye nuko novuga muri Kongo hifashe no munsi, turavuga nk'ibijanye n'umutekano. Ubwa mbere ni ibintu intambara novuga iri muri kano karere, cane cane muri Kivu y'Amajaruguru. Novuga iyi Ebola yagisongera isibe izindi, novuga intambara isanzwe iri muri kano karere. Ibi rero novuga ko kuko abantu bisanga bari hamwe cane, biroroshe contact yo kwanduzanya cane gose. Ahantu hari intambara, kuvuga ngo gukinga iki kiza kugira ntago ari ibintu vyoroshe, ni urugamba rutoroshe. Kubera ko n'ahantu usanga hari abantu baguma novuga bahahunga, bideplasa, bakimuka, bagahungira ahantu hamwe, bakaja ahantu hamwe. Si ibintu biba vyoroshe kubakonfina, si ibintu vyoroshe kumenya ati naka yanduye naka ntiyanduye, bari mu nkambi zabo baba bahungiyemo, cane gose. Kandi nuvuga ko ahantu novuga mu karere ahantu haba hari amagumi, hari intambara, ikindi naco kitaba coroshe ni nyubakwa baba si ikintu giteguza, si ibintu bategura ngo tugira twubake inzu zikomeye canke iki, canke ngo haboneke inzu zabigenewe canke ibikoresho vyabigenewe, nyubakwa zagenewe kwakira abantu mu buryo buri efficace, mu buryo novuga burama. Novuga niki co kubura, novuga ibigo bikwiye canke n'ibikoresho bikwiye, canke novuga mu buryo bwo guhangana na Ebola mu buryo bweruye, uvuga ati tugira duhangane na Ebola. Novuga ibi vyagiye biba intambamyi bitewe n'uko kano karere novuga atari akarere karimwo amahoro. Ibindi navyo ni nk'uko abahinga bavyerekana, ni ibijanye n'imibano. Benshi novuga abahinga berekana ko hagiye habaho ikibazo, novuga mu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cane cane ahantu hari kino kiza, benshi batagiye bemera yuko ari kiza, uvuga ati izi ni indwara nkuko dusanzwe tuzimenyereye, dusanzwe tumenyereye turwara indwara zimeze uku. Novuga ni bimwe vyo kandi birakunda kuba kwa Nyafurika, guhakaza nk'ikiza yenda ukubesha, ni ugasanga ntibariko baravyemera, watoya hana n'igihe covid yaza batavyemera ngo nta covid ihari ntaki. Voilà, iyo mu rwayo mwene ibi bizara aba rero imyumvire canke uku kuntu novuga imyifata abantu bamwe usanga bariko baragira, birashobora gutuma iriko yica abandi bantu imyifato, kubera ko ikiza novuga mwene iki kitakijya batagifashe nkanga bavuga ati kino kintu kirakomeye, kiraremereye. Abanyagihugu bose bavuga ati yego nivyo, aho usanga bariko bigira sindebaza toya ibisivyo ikisikiza, ugasanga hari abatabibona babibona ukundi, aravuga ati bashaka kuzana za ncanco badutere n'ibindi bintu, ugatangura kubibona mu yindi nzira,
bagatangura kubibona mu yindi nzira akenshi mu gihe tuba tubona ko iki kiza ari ikiza kiri seriyeuse ata bintu byo gufyina ego kandi Patrick nk'uko OMS bishikiriza novuga ko ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi kandi ariko kandi rimaze gutangaza yuko iki kiza giteye ubwoba kuko tugitangura gukora kuri iki kiza bari baravuze yuko hari abashakashatsi bo mu Bwongereza na Amerika bariko bararondera urucanco abo gushika ino saha bari batanze amezi 3 ariko amezi 3 yararenze ni ukuvuga yuko ni kiza gikomeye kandi giteye ubwoba kuko ni kiriko kiratorega umuti nibaza ko amezi 3 asa ariko ararenga ahubwo ari mu gushika asa novuga neza neza tuvuge tugerageje nk'ubu hoshika hogera nko mu 9 mu 9 mu 9 ko mu kwisanzwe hageze bisa nk'ahageze kuko nta rucanco nta muti nta kintu na kimwe cemezwa n'amategeko kuko deja bariko biruka ku rucanco bariko bakoresha imiti bagiye bakoresha mu kurwanya ibiza novuga byatambutse mu bisanzwe ikibazo gihari hanini nuku ari kiza gishitse ahantu novuga hasanzwe hari novuga umutekano muke hari ingorane z'intambara usanga novuga ko imitima y'abanyagihugu itandi bafise ibindi bariko birukamwo novuga bariko bahunga novuga ahantu baba batekanye bwa mbere usanga rero nimwe navuga ari usanga bateko barabiha agaciro bagati Ebola ugasanga bariko bibaza ngo babifata minenegwe kandi burya ingwara akenshi indwara yose yo novuga habayeho kwifata minenegwe ibi birakunda kuba cyane muri Afrika ngo muri Afrika ugasanga ariko kubaho gufata minenegwe ingwara ugasanga mbere novuga ama ministeri ya santé niyo ariko arafatira mbere mu gusensibiliza cyane muga abanyagihugu abone bengana ibintu bisanzwe bavuga ati reka gukorana bakaguma bakora no kuvuga kandi bigoye iyi ntigaragaza cyane no kuvuga ko n'ibihugu bihana imbibe n'iki kindi gihugu gifise abagwayi benshi no kuvuga ingwara iri hafi kuko ushobora kwinjira utayikwaye kandi bakagupima bagasanga ntuyifise kandi uyifise kiragoye kuko Ebola zahora zaragaragara cyane kuko byaranyaruka ariko iyi iragoye no kuvuga yuko ni kiza kitaraba Kongo ni kiza kiraba twarabivuze mu biganiro byarenganye kiraba kiraba ibihugu byo mu karere Afrika no kuvuga ko umuntu tuzobandanya turaba ingene biriko biragenda mugabo turabona ko biriko novuga ni kiza kiri ku murindi ukomeye novuga icyizere tugisigaye ko abo bahinga bariko barakora urwo rucanco nimba by'ukuri bararubandanije tugiye kumenya ati mbega by'ukuri ruzoza kuko ibiza mwene ibi ubundi kenshi n'ivyijana ntago bishobora ngo kiragiye burundu mu gihe atari urucanco rwahabaye akenshi urashobora kubaza ko rwagiye cagiye mugabo kiba cibitse ni ikiza kigenda kumva kiravyutse niyo rero kenshi kikiza urabona ko kibaye incuro igira 17 yahigira incuro igira 17 aho bitandukanira nuko hoho haje isushi ya bundi buryo mu bisanzwe bwo bwa mbere iteye yari yarigeze gutera mu Buganda ni ukuvuga ko rero uku kuntu haciye haza ibundi buryo ni ukuvuga ko biterwa nuko atarucanco rwayo ruhari biterwa nuko muri Kongo bavuga Ebola yaje itera n'undi ahantu hasanzwe hari umutekano muke ibintu byaciye bigorana byaciye byora n'ibyahuha byaciye bihubuka tubutse kandi yuko ikindi kigoye nuko abagwaye bariko babashira mu nkambi donc aho bahurira bose novuga swat hariho abava nko mu nkambi bakagenda aho baba confine ni ukuvuga abo bantu babaye confine biragoye cyane kugaragara ko ko ntibaheza ngo baratipe ku muntu yakize byagenze ntibabimenya kubera ifise amasentome yinyegeza cyane kuvuga ni ibintu bigoye ariko ni ibintu tubandanye abantu bw'ama ibiharuro uko hariho abakira bien sûr hariho abakira twarabibonye yuko bagiye bakira tubibutse ngaha rero ko ari kuri Pangalo Cash Media mubandaye mudushikira mugire s'abone murayikinge mu comment yari jewe Christabera Munezero nama ndi kumwe na mugenzanje Patrick Rusage Atangimana naho butaha